wa kabiri igenekerezo rya 24 ukwezi k'umunani 2021 imbonesha kure ku Gasaka Web TV yarishikiye ku kivi mu ntumbero yo kwirabira aho ibikorwa vyo kwisamburira inyubakwa zubatswe ku mabarabara makuru bidaciye mu mategeko bigeze. Aho twashoboye guca mu gisagara ca Ngozi twasanze abatari bake bariko bararangura ico gikorwa. Aha ni ku nyubakwa za Sokabungozi aho uhagarariye ibikorwa vyo kubaka kuri iryo barabara mwishirahamwe Akof Burundi avuga ko ari igikorwa kitoroshe ndetse akavuga na zimwe mu mpamvu zoba zituma bamwe bataritabira ico gikorwa. Tumukurikire. Ntawe tarabutaha ahubwo benshi baratinye uburyo kubera byabubira abo tuganira hose sutabitahura n'ubwoba bw'uburyo wanashaka araharura uburyo yakoze mu kubikora akaraba umwanya agomba bisamburiremwo n'umutahugumba umutware agahitamo kubanza kunyika urumva biratandukanye kutabitahura no ku buryo bwo kubikora mu kwihuta aravuga ati jaho ko biyangara byose reka yice wanashaka ari n'abamaze kukunyika kugutinya mugabapana kutabitahura urumva ko bitandukanye hari ubongirira TV akavuga ati ishwi ahataragahanga kanje barondera nzemera niruki. Uwo ahagarariye ivyo bikorwa akamenyesha ko ikiringo catanzwe ngo coba ari gito cyane kuko bakoresha ubuhinga bukomeye kuri izo mpande z'amabarabara kuko bifuza ko bokubaka ibintu bishobora kuramba. Subira mukurikire. Boya ngomba ndakivuge sije natanze ico kiringo mugabe ikiringo ni gito cyane nk'umufuru urumva ivyo sincacisha nivyo nigi navyigiye mu mashuri kandi atari amashuri mato ni ukuvuga rero si ivyo mparura ncacisha ndashobora kuvuga ni ukuri ego ingingo yafashwe umugabo ni gito cyane ku gifundi wanashaka nkaje urabona aya uburemere bw'amabuye ingene bumeze kandi uteza kuvanganya ibitsina byose mu kazi urumva ni ndiko ndavuga yuko n'imiburiburi uhereye inkuno munsi ndiko ndavuga iminsi ntiyo bahasi ya 20 nkuye mwimaze gukora aho rero ngira ngo nitanze gose n'igihe ibirere bitotwubira urumva ibirere bitwubiriye birashobora kuba ibindi bintu n'ubu mvuga ati hamwe hoza haraboneka kagaco kuko nk'ubu je ubona ko ari uraza kubaba ubuhinga buriko burakoreshwa ngaha ni fondation doga ku biharuro n'ubwiza n'ubukomezi nivyo mvuga kabisa yuko jewe nta imizire hasi ya 200 nabashize mu binyoma murakoze cyane ndanashimiye nico kinyamakuru cyane Venya muri Kugasaka televiziyo Kugasaka imirimo myiza murakoze cyane. Kubwa Libe Nyandwi umuyobozi w'ikigo cy'ubuhinga mu bijanye n'ubutunzi Bureau de Consultance Multiservice BCM basanzwe barangurira imirimo mu nyubakwa za Sokabungozi intambamyi zijanye n'ivyo bikorwa ntizobura ariko ngo gikuru ngo ni gutahura ko ari ku neza y'abarundi bose na cane ko igihugu cyose gifise uko citunganya. Tumukurikire. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubuhinga mu bijanye n'ubutunzi no gutunganya imigambi mu Gifaransa bacita Bureau de Consultance Multiservice BCM dusanzwe dukorera ngaha mu nyubakwa za Sokabungozi aho dusanze kuvyerekeye ingingo yo kubahiriza imetero zitandatu zisabwa ku mabarabara makuru nk'uko byashinzwe na leta twebwe muri BCM tuvuga yuko ari igikorwa cyiza cyane ni igikorwa cyiza cyane mu ntumbero y'uko igihugu icyo ari cyo cyose kigomba kurangwa n'amategeko amategeko rero yatunganya uko ibintu bigomba kumera hanyuma abatuye muri icyo gihugu bose bakabwirizwa kubahiriza izo ngingo ziba zafashwe na leta ku ngaruka bifise ku bikorwa ntizishobora kubura kubera ko iyo umuntu yarazi ahantu hasuka uyu munsi ejo akagaruka asanga hahindutse rimwe na rimwe hari igihe yibaza yuko atariho ariko twebwe tugira duti
ivyo ni ibikorwa bitazomara umwanya muremure cyane ku buryo twogira ngo bizoteza uruhombo rudasanzwe. Twibaza rero yuko igihe bazaba bahejeje gushira mu ngiro ivyasabwe na leta cyane cyane mu gutunganya ivyo bikorwa, twese abarundi tuzobona yuko ari ibintu vyiza, ngira ngo n'uwagize ako gahombo akazogira ati reka niruhutse kuko ubu ngiye gukora umutima udahagaze ntiyumvira yuko ejo hazosubira kuba irindi sambuko. Igihambaye no kubavunira akagobe kuko ingingo y'igihugu iraba umuntu wese aba muri ico gihugu. Ico kwibuka nuko iyo leta iri kurafata ingingo ifata ingingo iraba ineza y'abantu bose. Ni kuvuga ngo rero nta muntu n'umwe arekuye gusigara inyuma mwishirwa mu ngiro y'ingingo ziba zavunditswe n'indongozi twitoreye. Rero akamo umuntu yobatera abo bantu nako kwikubita agashi, banyarutse bubahirize ingingo zafunditswe, kubera ko inyuma yaho burya iyo umurongozi agukebuye afise ububasha bwose bwo kuja guhana igihe utaba washize mu ngiro ivyo yagusavye. Rero tubatera kama kugira ngo bose bagerageze kwikubita agashi, bubahirize ingingo uko zafunditswe. Nayo Lambert Twayagira, umwe mu bakozi ba Sokabu Ngozi, avuga ko akamo batewe n'abajejwe intwaro bakitabiriye ndetse ngo n'ibikorwa bigeze ku ntambwe ishimishije. Ni mu mukurikire. Jene Lambert Twayagira, umwe mu bakozi ba Sokabu Ngozi. Ibikorwa muri Sokabu bigeze kure cyane, byari byateguye kubera amaformalite kugira gutanga amasoko. Hanyuma rero isoko imaze gutangwa byose bikaja mu muco, abakozi babikora twaciye tubahimiriza kunyarutsa kugira ngo iyo sango rizogere bahejeje. Muri rusange nta ntambamyi twahuye nazo ko cyane cyane kubona ivuyo ngahanyi muri jono twagumye dusaba Bujumbura ko ibintu bijanye n'amafaranga bisumba birengeye amafaranga 100,000 tubisaba kuri siege nayo iyo ari amahera menshi ikigira appel d'offre nayo murazi ko ifata akanya karekare kubera abakonkira bisaba yuko bapiganwa. Hanyuma rero bimaze kuja mu ntuze mu ngiro abakonkira bakagira ubutsinda, turahejeje turavuga tuti okay, ubu rero ca kukivi kandi mutunyarukirize kugira ngo itariki yatanzwe na leta izogere twahejeje. Ubu rero ikintu bari bagiye baragira ku ngorane n'amasima ije hariho ibintu bisobanutse speculation. Iyo isima ibonetse ibikorwa bica binyaruka, ahubwo iyo nayo nyine iri mu ntambamyi bagomba bisaba yuko abantu badandaza isima bokorohereza abantu bariko barakora ibikorwa byo kubahiriza ingingo ya leta. Muri rusange intambamyi birageje kuyerisida izo haviba no ku bandi n'isima, ariko twebwe muri Sokabu umufundi wacu agiye kwisima yirose bari ku kivi abakozi navyo nje mwibone bari ku kivi. Ndize neza ko iyi ndwi izohera igeze kuri gose. Uwo yaserukiye abakozi ba Sokabu Ngozi akarangiza ahamagarira abataritabira ico gikorwa kugira inguvu bakubahiriza iyo ngingo ya leta. Akamo ntikobura no kuvuga yuko leta imaze gushinga ingingo ishinga mu ntumbero zo kugira ngo yorohereze abene gihugu. N'akarorero nk'ihe ibarabara litubahirije zijya norme, amasanganya abamenshi kubera abanyabirenge, abagenda n'ibirenge, abagenda n'imiduga, amakinga usanga bakoraniye muri za metero zingahe zizwe n'ibarabara, kandi bari guca hirya abamaguru bari guca hirya
camora nk'imisa isohotse ibiki aba rero batabikora n'ukuri bagerageze bakora leta nako itakoze iyo ibabwira ati nyabuna kora gutya nyarutse je nibaza yuko kugira ngo ntibagwe mu ngorane hagati yabo na leta nta ugwanya leta ngo ayishobore bagarutse ahubwo babomore byihuta kugira ngo n'imiburiburi bazotume basigara barubaka mugo babomoye iyo niho nongera nico iruka mu batera murakoze.